amahoro y'Imana abane namwe inshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bica ku mbonesha kure yanyu ya BTV, umwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Kuva ku munsi wa gatano w'indwi irangiye, umuryango wa Afrika y'ubuseruko uramutswa Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye Uburundi, akaba yavuze ati kubona batewe iryo teka birerekana neza yuko uwo muryango bafitiye icyizere kinini. Nayo kuva ku munsi wa kane w'ino ndwi dutanguye hagiye kuba urucanco rw'inka zose zo mu gihugu cy'u Burundi nk'uko byashikirijwe mu nama yahuje abagize umugwi w'igihugu usanzwe gukurakurikirana indwara iteye ibitungwa nk'inka, impene hamwe n'intama. Muraza kubikurikirana muri ano makuru, eka turafise n'ayandi makuru menshi twabateguriye. Sangwa ikaze. Nongeye kubaramutsa ndabifuriza ikaze kugira ngo mukurikire idonido ry'amakuru twabateguriye. Nari nababwiye mu ntangamarara zano makuru yuko kuva ku munsi wa gatano w'indwi iheze umuryango wa Afrika y'ubuseruko uramuswa Perezida Evariste Ndayishimiye asanzwe arongoye Uburundi, akaba yavuze neza yuko kubona batewe iryo teka ni icyizere gikomeye babafitiye. Ange Sherissa Nzeyimana, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ni waramutse umuryango wa Afrika y'ubuseruko, akaba yabisikanije na mugenzi we atwara igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko ugizwe n'ibihugu indwi arivyo Uburundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Sudani y'Amajepfo hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo muryango ukaba ugizwe n'abantu bababa miliyoni 281, bikavugwa ko wobaye nk'igihugu kimwe cari kuba ica kane kw'isi. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko watanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1967 aho warugizwe n'ibihugu bitatu arivyo Tanzania, Kenya hamwe na Uganda. Uwo muryango warasenyutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1977, ukaba watanguye kandi cese kwigenekerezo ry'indwi mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2000. Uburundi n'u Rwanda binjiye cese kwigenekerezo rya mbere mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2007. Agisikirizwa amabanga yo kurongora uwo muryango, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragize ico ashikiriza. Ubona rero Burundi bwaratowe ni ikintu kidasanzwe, mugabo ku bantu bane kugoye nko kurigumya. Aha rero mumenye yuko babatoye batora Burundi kuko babona ko ari igihugu c'abantu koko bashoboye. Vyerekana ko agateka abarundi bafise, kuko iyo kiba igihugu kirimo abanyakajagari, abantu ata kintu baha amaboko, babona ko ataco bomara, nuvuga ntibari gutora Uburundi. None rero mubimenye ko ari iteka ridasanzwe mwarose, mutegerezwa kugendera mukamenya yuko baduhaye ibikorwa. Mwomenya ko kuva Burundi bwinjira muri uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko ribaye irya kabiri uronse iteka ryo kurongora umuryango inyuma y'imyaka 13 ubwo burongozi buhanahana n'ibindi bihugu bigize uwo muryango. Ange Sherissa Nzeyimana arakenuye. Nayo agakuru keza ku bakunzi bagashitwa nuko kuva kuri uyu munsi wa kane muri ino ndwi dutanguye agiye kuba urucanco rw'inka mu gihugu cyose cy'u Burundi. Ivyo bikaba byashikirijwe mu nama yahuje abarongoye umugwi w'igihugu usanzwe uri kurakurikirana indwara yateye ibitungwa nk'inka, impene hamwe n'intama. Raymond Prosper Niyonkuru, umugwi w'igihugu ujejwe gukinga indwara ya Rift Valley yateye ibitungwa wakoranye kuri uno wa 25 Myandagaro. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Gervais Ndirakobuca arongoye uyo mugwi aramenyesha abawugize. W'abahinga urimwo abashikiranganje batatu, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu,
umushikiranganje vyajejwe harimo uburimyi n'ubworozi hamwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu hagaca hajamwo na encadre de la présidence de la vice-présidence de la primature kuraba aho ico kiza cateye ibitungwa kigeze no kuraba icokorwa kugira ngo inyama zisubire kuboneka ni bimwe mu vyavugiwe muri iyo nama nk'uko bishikirizwa na Deogide Rurema aramutswa ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Iho twashika ku bintu bikomakomeye bishika nka bitanu. Icambere nuko incanco zibanze zageragejwe mu ntara ya Karusi na Ngozi. Ikindi nuko ubu turiko turavugana hari incanco zigiye kushika naro tugaca rutumirira abahinga bo mu gisata c'ubworozi n'abahinga bajejwe bari mu gisata kijejwe amagara y'abantu ko boce bashiraho integuro nyezina no gutegura ibikoresho kugira ngo izo canco zishitse tuce tubandanya mu gihugu cose tukingira ivyo bitungwa. Inka amajana 481 nizo zaronkejwe incaco mu ntara ya Ngozi hamwe n'inka amajana 650 mu ntara ya Karusi. Guhera ku munsi wa kane hakazotangura igikorwa cyo gucandaga ibitungwa mu gihugu cose. Raymond Prosper niyo nkuru. Nayo ibiti bingana ibihumbi 181 nivyo vyatewe mu gihugu cose muri wa mugambi ewe Burundi urambaye, hama impunzi zigera ku bihumbi 30 zikaba zaratahukanywe mu gihugu. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Gervais Ndirakobuca asanzwe ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, mu gihe ariko arashikiriza byaranguwe ubwo bushikiranganje mu mwaka w'2021 ushira umwaka w'2022. Kwizina ry'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, n'iteka ryo gushikiriza bene gihugu n'amakungu ibikorwa bikuru byarangowe n'ubushikiranganje turongoye muri uyu mwaka w'ibikorwa w'2021 ushira 2022. Mu bikorwa byo gutera ibiti biri muri wa mugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye, hamwe n'ibikorwa rusangi ibiti bihumbi 181 n'amajana 513 byaratewe mu gihugu cose. Ibikorwa bikuru byaranguwe mu vyerekeye gukundisha igihugu abene igihugu, gutegura no kwemeza umugambi werekeye guhangana n'igwirirana ry'abene igihugu, gusubiramwo umugambi werekeye gutunganya ibigwati, integuro zibiri z'amategeko, imwe yerekeye gushiraho imbibe nshasha z'intara hamwe n'iyindi yerekeye ingene amahera atozwa mu makomine zarateguwe. Ibitabo by'imigambi y'iterambere byo mu makomine 3 byaratunganijwe, ayo makomine yakaba ari Rugombo, Buganda na Mpanda. Impunzi zababa ibihumbi 3,356 zaratahukanywe kandi zirahabwa imfashanyo yo gusubira mu vyabo. Muri rusangi rero ibikorwa byose byari byategekanijwe mu mwaka w'ibikorwa 2021 ushira 2022 byaranguwe ku rugero rungana n'ibice 90%. Muri uyu mwaka w'2022 ushira umwaka w'2023 ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano buzoshimikira ukwitaho ukubaho neza kw'abene gihugu mu kugwiza ibikorwa vy'iterambere rusangi hamwe no kubungabunga umutekano. Abarundi barakwiye kumenya yuko inama nkuru y'ubucamanza itaje gusubirira izindi nzego z'ubutungane. Ibyo bikaba bivugwa na Gerard Ngendabanka asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'ubucamanza. Twarashoboye kwegera abakenyezi, turegera abagabo bari hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi, turaganira ivyo byose bituma umukenyezi ataba umwe mu baterera mu iterambere ry'igihugu. Baraheza baragira bati twege igituma tutiteza imbere canke tutaba mu bandi baje imbere kugira ngo bateze imbere igihugu, ni kubera ko tudafise uburenganzira bumwe haba ku vyo turima
canke naho turimira. Nk'ibanki y'u Burundi yarekanye impamvu abakenyezi uno musi batatera imbere nk'abandi bashingantahe ni kubera ko badafise uburenganzira bwo kuronka akadeni mu mabanki canke mu microfinance canke aho hose bashobora kuronka uburenganzira bwo kuronka akagurane kubera ko badafise ikintu bagaragaza kizotuma baronsa ayo mahera bayasubiza. Mu gihe rero badafise ubwo burenganzira bwa mbere na mbere bwo kuronka uburenganzira bw'ibintu biva muri uwo murima ngo babidandaze, badafise ubwo burenganzira ni ikibazo gikomeye. Ica kabiri, mu gihe badafise uburenganzira bwo kugenda gusaba akagurane mu banki canke mu ishirahamwe canke mu microfinance ni ikibazo kidasanzwe kandi gikomeye ku gihugu cy'u Burundi, kandi ari igihugu cubahiriza amategeko kandi cifuza kubahiriza ayo mategeko. Muradutunga uwo si Gerard Ngendabanka asanzwe arongoye inama nkuru y'ubucamanza, ariko akaba ari Aimable Manirakiza asanzwe arongoye ishirahamwe CDE, aho yariko aravuga yuko abakenyezi ntibashobora gutera intambwe na cyane cyane mu gihe badashobora gutorana amatongo kugira ngo bashobore kuronswa ingurane mu mabanki. Nababwiye yuko inama nkuru y'ubucamanza itaje gusubira izindi nzego z'ubutungane nk'uko bishikirizwa na Gerard Ngendabanka asanzwe arongoye inama nkuru y'ubucamanza. Reka tumukurikire. Ubunyamabanga ntahegayezwa ni urwego nshingwabikorwa by'inama nkuru y'ubucamanza, rukaba rujejwe kunganira urwo rwego rukuru cyane nk'uko tubisoma mu ngingo ya 5 y'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/2023 ryo kuwa 17 Nyakanga umwaka wa 2021 bitunganya imirimo n'ingene ubunyamabanga ntahegayezwa bw'inama nkuru y'ubucamanza gukora navyo bitohozwa ku birego byatuwe inama nkuru y'ubucamanza mu gihe isanze byaragize uruhara runini mu icirwa nabi ry'imanza zimaze kuba ntabanduka. Kwiga ibyokorwa canke imigabo n'imigambi byotuma hatsimbatazwa ubwigenge bw'urwego rw'abacamanza, kwandika uko umwaka utashe icegeranyo c'ingene ubutungane gifashe mu gihugu. Dufatiye kuri ivyo bikorwa duhejeje kudondagura, muca mubona neza yuko ubunyamabanga ntahegayezwa atanga ingo yonyene ubwayo ifata kujanye n'amadosiye abenegihugu bayicisha ko ngo bashikire urwego rw'inama nkuru y'ubucamanza, ahubwo ijejwe gutegurira iyo nama ibikenewe byose kugira ngo hafatwe ingingo zibereye ku neza y'ubutungane n'abenegihugu. Ikindi twobwira abenegihugu nuko ubunyamabanga ntahegayezwa bw'inama nkuru y'ubucamanza butaje gusubirira inzego z'ubutungane mu gihugu. Gutsimbataza amahoro biciye mu nkino niyo ntumbero y'umugambi Peace and Sports usanzwe umaze imyaka 3 urangurirwa muri Centre Jeune Kamenge. Umugambi ukaba usanzwe urongoye na Venuste Niyongabo, umunonotsi w'umurundi. Reka tumukurikire. Sport irafise ubushobozi bwo guhuza abantu. Rero twebwe abasportife tugomba kwerekana akarorero, yuko lo sport ari ikintu ciza, lo sport ihuza, lo sport ifasha mu magara. Hanyuma kandi tukaja ahantu nko mu Kamenge tuzi ko abana benshi bigira mwijoro baraza ngaha bakaza kwiga bafise abakurikirana. Ivyo nivyo jewe nakuriyemwo, nakuze nkora ku ishuri mfise abasiriveya nakora ama devoir. Rero amagara ukwiga nico kintu ca mbere tugomba gushikira cyane dukoresheje sport. Ubu rero ikintu babwira gishasha nuko kugira ukora ibintu nk'ivyo tubikora yuko uri Venuste Niyongabo udafishe urugo ubikoreramwo. Ubu rero turiko turiyumvira yuko mu minsi iza nibaza yuko tuzoronka uruhusha gukuronka fondation yitwa Venuste Niyongabo. Niyo byakunda nibaza ko bizoshe bitworohera kugira ngo abana tugume tubafasha, abo tubikorana bavuge ati ntidufasha Venuste Niyongabo muga turakora fashanya na fondation kugira ngo ishobore gufasha urugwaruka ruriko rurakora no munsi.
ni nayo nkuru ya nyuma yarigize amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi. Tukaba tubashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko dushimire Penuela Kazemwami yashoboye kuyahagarikira, dushimire Jules Boris Ingabire na Jean Claude Nduwimana bari mu buhinga bw'ivyuma, eka n'abamenyesha makuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyegeranya. Imana ibafashe naho ubutaha.